nabonye kwa rutarari Yesu, kwa rutarari Yesu, kwa rutarari Yesu. Kukigi shizwe hejuru n'abantu abariki babaza Imana, kwegera wumve ico Imana igushaka ko biruta gutanga ikimazi c'ubupfu. Ndahiganwa singira mu rwishi, ariko sindutazi yaja, kandi ubimenye nibwo buzima. Negeri gicaniro hazirikana rya sezerano, kuko mu gihe c'ijoro niho tuzarema, niho tuzarema, twiseguye ukuboko kwawe, aho turota ivy'ijuru. Kwegereze wa musozi w'Imana, nzoguma kuri wa musozi w'Imana, kuko nabonye kwa rutarari Yesu, kwa rutarari Yesu, kwa rutarari Yesu. Yakobo we ndakwibutse, ntugahagarike umutima, ndakugize ubwoko bwanje, muri wewe niho amahanga azokirizwa. Amabendera yawe aguma ahungabana, aguma ahungabana, uharanirwa na ca gihugu cose. Wabaye uhoraho w'Isirayeli, no ku marembo y'ijuru izina ni Yakobo. Nzokumara ubwoba bw'ibihe, amahanga yose acishwe bugufi muri wewe. Nzoguma kuri wa musozi w'Imana, kuko nabonye kwa rutarari Yesu, kwa rutarari Yesu, kwa rutarari Yesu. Niko yarabivuze amaja n'amaza, uhinduwe igiti gitewe ku mugezi, cama gitotahaye buri bihe. Mubwire inyuma y'ibihe n'ibicu ko hari ubundi buzima. Mubwire mu gihe c'imvura izuba rikirasa, niho tuzokwibukirwa ku mateka yacu, ivyo twakoze amahanga yose abibona, bazovuga bati uhoraho naba
ugirire neza wewe iwabo w'abagororotsi. Nzoguma kuri wa musozi w'Imana kuko nabonye kwa rutara ari Yesu.